Abo bajejwe intwaro basaba gutunganirizwa bari mu mico ibiri. Abambere nabagiye mu mabanga mu kwezi k'umunani 2025 igihe hagiyeho indinganizo nshasha y'intara be n'amakomine. Abo nabo bagizwe n'abasitanteri, abahanuzi babo hamwe n'abahanuzi b'abarongo y'intara. Naho atari bose, benshi muri bo bamaze amezi 8 barindiriye kuronswa imishahara bagenewe, ariko amaso yaheze mu nzira. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abahora muri ayo mabanga ubu ariko bakaba gushika ubu batarabwirwa aho bagiye gukorera. Abo bose bamaze amezi 8 badahembwa, ibiheza bikabashira mu kaga kubera ko badaheza ngo baronke uko batunga imiryango yabo. Uyu numwe mu ndongozi zatowe mu ntara ya Burunga yaganiriye na RPI. Imishahara yarugawe, haba atabari afite, haba ubuzi nabo nyene imishahara yabo icugaye, amakonti ari bloke. Tubasaba leta kwiyumvira ko dusunze imiryango, turi mu bukene bw'uko amakara bugata, turi mu marira adasanzwe, ko dusomesha abana, turasoma turagaburira, turagwaza canke turagwara. Turasabye leta ikubita agashi kugira ngo igire ico ikoze dutunganirizwa. Mu gihe hasigaye iminsi 2 gusa ngo hahimbazwe umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, abo bajejwe gutunganiriza abanyagihugu basaba leta kubatunganiriza kugira ngo nabo nyene bashobore gukora imirimo bashinzwe bagononokewe.